Reka nongenda baramutse ndabaye n'ikaze makino higano cacu cuno munsi turacarigenekerezo rya 18 kwezi no kwa gatandatu uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 ndabizi yuko abantu benshi bakirindiranye makuru y'igishika tubone yuko n'abantu batawe kutubwira yuko uko tubahenda ngo turagarutse ngo hanyuma ngo ntitugaruke muganizere yuko umuntu yabivuze cyangwa yavyanditse yamaze kutumva gatanu kuri micro za B Info Press kanango ndamuza cyane aho dukurikirana yaba ari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari mu mahanga hari hose umuntu wese yumviye ko tumuramuke cyane nuko murabizi rero ntabwo mba ndi umwe muri studio ni cyaranye gatanu n'umusisanguzi reka nango ndamuramutsa cyane. Urakoze cyane bwana journaliste njemeze neza niriwe neza ndabibona kabisa uyu munsi niriwe ndiko ndakurikirana makuru avugwa ku mirongo rugamba mu gihugu cha Kongo reka ndamutse by'umwihariko bwa mbere abatama bari muri Canada cyane gose baca bibona ndavuga mu mazina za Amerika hose bari n'abatama b'amateka ndaramukije kandi mu wazarendo dusanzwe dufashanya ibikorwa ubu yicaye hariya muri Katana neza na neza niho yibereye magingo aya turamuramukije cyane gose mugabo ntasamare kubera ko ndazi ko muri Katana urubeya rurimo cyane gose so by'umwihariko reka turamutse abadukurikirana bose bwana journaliste aho bari bose urabari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari ku mugabane wa Afrika n'inyuma y'umugabane wa Afrika bumve yuko ari abantu bacu ibituko turakora nibo batuma atubikora. Yes bwana musesanguzi amakuru ni menshi ariko nkundire uze kutubwira mu buryo mu ncamake muri make sishaka yuko turonde gutamakino iganiro ubona yuko ari kiganiro gikoranijemo ibintu byinshi badukurikirana ico no babwira nuko tuvugana wazarende zamaze kwinjira mu gisagara ca Bukavu gatanu kuri gatanu aba wazarende bariyo upinga turama video batangwe no kwatsimira nuko ayo ico ni kimwe mu makuru tuza kuyaga kuri no munsi tuza gusimbira no muri Nyangezi aho ku munsi wejo amakuru dufise nuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB zashoboye gufata abagwanye ba M23 abo bafatishije intoki ibi byose twaje tubibahe makuru yirave ndetse tunayage kuri situation zo muri Nyangezi harabavuga ko Nyangezi yoba yafashwe haba kivuga ko Nyangezi yo bitarafatwa ariko kuri kose kuri makino kiganiro twaza gusimbira no muri Katana bwana musangoze muri Katana ko pisa indwi z'umuhinga mu buno munsi ibintu ntabwo byoroshe ibintu nivyoroshe saho gusa twaza gusimbira muri Kabare na Karehe naho ubona yuko ibintu bitabyoroshe na bukebuke reka ngire ko ndaguha n'ikaze kandi mwakino kiganiro cacu. Urakoze cyane bwana journaliste wambwiye ko ngomba kumosora cyane gose iyo tuvuze kumosora no kumakura ntabwo tujya gutindira abadukurikirana kuko uyu munsi twabwiye yuko twirirwa na muri studio ibiganiro turayibaho kuri kwamye ariko kandi tuyibutsa yuko tugomba guhindura imikorere tunashimira cyane abamaze kugira ico bakoze tunabamenyesha yuko tugeze kuri 90% tunakivuze bikorwa bigengera ko gatano 95%. Oya 10 ziracabura mugabo ni zava ko nazo turazivuga mu biganiro bya gukurikira kugira ngo dushobore kubashikiriza ibiganiro turi comfortable twisanzuye kandi turiko turagaragara kuri security y'imbuga zacu kandi ari nazo zanyu. Bwana journaliste wagize uti mu gisagara ca Bukavu aba wazarendo niho bari bamaze kugaragara ntabwo bikiri numvuga agaseseshwa rumuri canke urusaku hariho umuntu yanyandikiye ku munsi wejo turanaharira ambwira ngo twebwe turababeshi ngo ntabwo abawazarendo barashika hano muri Bagira ngo ntabwo barahaboneka aranambwira yuko mbere afise mushikiwe yabiriwe hano muri Bagira ndetse afise n'abagenzi biganye baba hano muri Bagira ngo yarabaganirije bamubwira yuko ata ntambara ihari ati naba wazarendo barahahonyoza ikirenge so ndamuramukije imbere ya byose ariko kandi nshimiye kuririra kuri kino kiganiro twagiranye kugira ngo nerekane yuko muri Bagira aba wazarendo bahari cyane gose haraheze iminsi 3 abawazendo batangaje yuko bari muri Bagira banerekana mbere na video ariho bari ariko uyu munsi mu bucagucagu bakoze kabisa mu operation aremereye mu bucagucagu aho izinyeshamba za M23 zahungiye
aho twise muri quartier D nkuko uyu nkuru twari twayironse. Uyu munsi rero ku murango niho bashoboye gutana mu mitwe kabisa aba wazalendo na M23 bararasana bikomeye, aho mbere umuyobozi w'ishure rya hano muri Bagira yagize ubwoba atuma ko abavyeyi kugira ngo baze gutora abana babo kumvo z'umutekano w'abantu bana b'abanyeshuri. Novuga yuko uyu murezi asa nk'uwakoze igikorwa novuga ciza kuko yanse kurungika abana bonyene kuko gwamo gw'amasasu gwari gwinshi, acahitamo gutuma ko abavyeyi ati yamara jewe vyanyobeye nabuze ico gukora, nimuze mufashe nimba abana mubatahana canke nimba atwinyegeza na twese mu kigo c'ishuri mugabo abana bumve yuko bari kumwe n'abavyeyi babo. Ibi rero vyatewe nuko aba wazalendo bariko baratana mu mitwe n'izinyeshamba za M23. Nibaze ko bona journaliste ufise ama video abaja kubiharira canke turazi ko dufise batoma uraza kubashirira izo video mu magroupe WhatsApp yacu. Rero ntibikiri ibanga, ntibikina gasesishwa rumuri. Wazalendo muri Bagira iriko irakora ama operation militaire atandukanye aho bariko batana mu mitwe n'izinyeshamba za M23. Ndaza kugaruka kuri iyi point bona journaliste inyuma y'ikiganiro kuko ndafise ikindi kintu nza kuyivuga ko mu kurangiza kino kiganiro. Bwana musesanguzi muri Nyangezi naho hayagwa make. Nabanje kubabwira yuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zashoboye gufata bamaneko zibafatisha intoki. Mbega ubu tuvuga naho vyifashe gute? Bwana journaliste ico twomenyesha badukurikirana nuko muri Nyangezi ibice byose biri très stratégique bifiswe na wazalendo. Ibice wumve ngo uduce twose turi très stratégique two muri Nyangezi dufiswe n'aba wazalendo. Aha dusubira inyuma gato mu biganiro twabashikirije twarerekanye ingene Kaziba ifiswe na wazalendo. Kuva rero aba wazalendo bafata Kaziba ntabwo baciye barira amaboko, bagumye bakora novuga ama operation mwibanga yo kwigarurira uduce tumwe n'utundi. Nkunze kubwira abadukurikirana kenshi nabo tuba tuganira yuko ntabwo ibikorekera byose kubiga gw'intambara twibashikiriza ntivyoshoboka, ariko ivyo tuba tubabwira abari nka bikuru sino aba wazalendo barakora ama operation atandukanye. So ku munsi wejo nko akivuze FDNB yarashoboye gufata abaroberi babiri ba M23 imaze kubafata niho yacigenza gute yabashikirije aba wazalendo. Aba wazalendo nibo bamenye ico babakoza, jewe sinzi ico babakojeje. Amakuru mfise gusa na yuko zino nyeshamba zafashwe kabisa mpiri zifatanwa n'ibigwanisho vyazo. Aba wazalendo rero bwana journaliste hano muri Nyangezi bariko barabonekana novuga ntibikiribanga ntibikina gasishwa rumuri. Aba wazalendo nibo bariko barayobora kano gace ka Nyangezi. Kandi mumenye ko Nyangezi ifatanye na Nyantende. Uduze Nyantende ucushika kuri Panzi. Ahantu hose rero aba wazalendo bariko barahaboneka ku muvuduko novuga ku rugero rudasanzwe. Kandi nta nubwo bacisha bwana journaliste icatuma bihisha ndaza kukivuga mu nyuma caravuye mu nzira. Iyi rero Nyangezi tuyifatanye bonashaka na Kabare na Karehe aba wazalendo nibo bariko baraduza idrapo. Yes, n'abaduza idrapo rya bino bice bitatu duhejeje kuvuga bwana journalist. Katana naho bwana musisangutse imeze gute? Yes, Katana amazi imisari migwani ikomeye cyane bwana journalist, ariko bisa nkaho novuga iyi migwano yari yasani yacureshe kuko aba wazalendo hariho novuga discipline basige bafise bariko barakorerako. Ariko rero kumbure uyu munsi hari ikintu catumye uyu munsi haba impinduka zidasanzwe ku mirongo y'urugamba hano muri Katana guhera isaha ndwi bakunze kuvuga ngo ni saa 7 aba wazalendo mu kanya gaheza heza amasaha 2 gusa aba wazalendo niho basuye gutanguza imigwano iremereye kabisa. Haba imigwano batanguje imigwano iremereye aho bavumbuye ku birindiro by'izinyeshamba za M23 aho zari ziri hose, kandi batanguje kabisa n'ibikoho biremereye hamwe n'ibiturika
novuga bidasanzwe so bivuze ngo rero reka mvuga yuko aba bawazalendo bageze ikirenge muco aba wazalendo muri Katana bo muri Karehe na Kabare bazindutse mu bucagucagu bariko barakora tuyibutse kandi mu gano twahejeje twaberetse yuko uwo imigwano bayitanguje saa 8 y'ijoro saa 8 z'ijoro batanguje imigwano ikomeye aho novuga ko bagiye barubira ibirindiro by'izinyeshamba za M23 na RDF ibindi bitero biremereye byasubiye kuboneka kuva saa 9:30 z'ubucagucagu aho kabisa naho nyene bitari byoroshe ku birindiro by'inyeshamba za M23 cyane gose bwana musanguza ariko untunge ndagusubiza inyuma gato imbere yuko tuja ku bindi watubwiye ingene muri Karehe byifasha ariko ntiwatubwiye ingene strategy ziriko zirakora ku rugamba ubutuvugana kuko watubwiye yuko hari ibice wazalendo yamaze kwifatira mu nto ubuce bwinshi buri très strategique wazalendo yofasha mbega ubutuvugana bariko bararasana ni buhe buryo ariko barakorana donc sinumva kuno yivo uburyo ariko barakozanyako so bona journaliste muri territoire ya Karehe hamwe na Kabare ni novuga ko ni territoire zibiri zihana urubibe kandi zi territoire zose zikaba zegereye cyane ikibuga c'indege ca Kavumu hamwe n'igisagara ca Bukavu amakuru dufise yizewe nuko aba wazalendo bafise plan yo kwinjira mu gisagara ca Bukavu binjiriye muri territoire ya Karehe hamwe na Kabare so nashaka menyesha abadukurikirana yuko twari tumaze iminsi tutaronka amakuru yo ku mirongo y'urugamba nkuko tuko dutanga kwashikiriza kandi kuri uyu munsi ni kubera yuko izi nyeshamba za M23 zari zaratangaje yuko hatarenze itariki 15 yuko bazoba bamaze gufata igisagara ca Uvira aya n'amajambo yashikirijwe na Kabila ubwiwe aho yavuze yuko agomba gukora iyo bwaba mu ndwi zitarenga zibiri azobe yamaze gushika Kalemi ibi ni Kabila yavyivugiye rero aba wazalendo kuva ico gihe basa n'abaciye basubira muri wa mukenyuro wa defense aba wazalendo kabisa ntabwo bariko baragaba bitero biremereye ku birindiro bya M23 bagumye biteze ibitangaza biza gukogwa n'izinyeshamba za M23 gushika 15 ariko ibi ntabwo bashoboye kubishikako zino nyeshamba za M23 na RDF ikindi kintu mwomenya cari cazibiye aba wazalendo kugaba ibitero nuko iyi tariki nyene ya 15 niho hari hagamije gusinywa amasezerano ya cessez-le-feu igihugu cy'u Rwanda cari kugurira n'igihugu cha Kongo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bashobore gusinyiranira amasezerano kumbure guhagarika intambara aba wazalendo rero bari muri novuga muri uwo muco wo kurindira yuko bari bubahirije ico kiringo cyatanzwe kugira ngo basinye guhagarika intambara kugira ngo bareke kuguma basesa amaraso baciro bagira iki bahagara muri position de défense rero magingo babonye yuko cessez-le-feu yabaye boycotté n'igihugu cy'u Rwanda aba wazalendo ku munsi w'ejo tariki 17 niho batangaza yuko bagomba kugaba ibitero biremereye cyane ku birindiro by'izinyeshamba za M23 na RDF mbere banatangaza yuko mu kiringo gito cyane bagomba kwinjira mu gisagara ca Bukavu kandi ibi ni ibintu amaso atwereka bishoboka kuko nimba territoire ya Karehe na Kabare ibice byose biri très stratégique bifiswe na M23 ikaba na wazalendo bakaba bana bawazalendo nyene bamaze kubonekana neza na neza 5 mu gisagara ca Bukavu précisément muri Bagira murabona yuko abawazalendo même si bari muri position de défense ntabwo ari uko bari babuze inguvu ahubwo kwari kwabaye ukubahiriza amasezerano nubwo yagahembwe kugira ngo barabe yuko hosinya cessez-le-feu kugira ngo ntibakomeze kugiriranira nabi kwicana kandi bafise izindi nzira bashobora kubikoramwo guheza iyi ntambara rero muri ico gihe bamaze cagahengwe novuga ko bakimaze
bariko bariga abariko barahindagura imikenyuro gutandukanye voilà wivuze neza bari muri chômage technique urabona yuko inyuma y'imisi ibiri gusa iyi chômage technique bavuyemwo baciye bakora ibitero biremereye cyane rwose ku buryo byahungabanije izi nyeshamba za M23 hamwe na RDF. So twibutse kandi abadukurikirana yuko kuva aho hatangiye kuvugirwa ivyuko president Paul Kagame yoba yapfuye izi nyeshamba za M23 bigaragara nka umenga zagiye mu kiriyo ziragandaye zaracitse intege kuko nta hantu na hamwe bariko baragaba ibitero ngo beregwe haba muri Sud Kivu haba no muri Nord Kivu bariko kabisa baragira amaperte adasanzwe aha tubamenyesha yuko nubwo ntaza kwivuga ko cyane muri Warikare na Rucuro bariko barabageramira cyane yes turaza kubikora mu kiganiro kiramvuye mugabo nashatse kwereka abadukurikirana yuko atari muri Sud Kivu gusa bimeze nabi no muri Nord Kivu ntabwo kabisa bariko baraborohera aba wazarendo bakomeje kuvuga ko runono kandi bagenda bakuramwo kamwe asante sana bwana musisangozi ku makuru meza ushoboye kudushikiriza ndetse n'amakurikirana B-Info Plus rikarengire ko ndagushimira cyane kwa no makuru meza ushoboye guha abadukurikirana. Yes ndagushimiye nanje bwana journaliste kuri kino kiganiro dukoranye reka nshimire kandi nabaza gufata umwanya wo kucumbiriza anizere yuko tuza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma tubereka ingene muri Nord Kivu naho bitoroshe kumbuye no muri Sud Kivu arashobora kuzuba hariho bishasha twamaze kumenya amadega azoba amaze akuba muri iyi migwano iriko irahuza abawazarendo hamwe na M23 cyane gose kananje ndabikibanure nongera ndababwira yuko twongera guhura mu bindi biganiro vyino munsi twabwiye yuko uno munsi tugeza kubaha amakuru uko yifashe mu mpande zose ariko arabera imigwano kandi izira yuko no munsi taza kubanyoteza nkuko twabonye batamwe kwidoga ndazi yuko no munsi tuza kwiyeza muri make kugira ngo babone yuko nubwo bishika ntitubaha amakuru atari imvozi wacu kandi ndabasezere nizere ko tongera guhura mu bindi biganiro. Bye bye bwana journaliste mbabarire tutarasezera abadukurikirana reka tubamenyeshe ko muri Uvira hameze neza Uvira haratekanye ndavyibagiye pardon kandi uko Uvira hatekanye niko no mu gisagara ca Bujumbura hatekanye yes haratekanye ariko kandi duhe pole abariko baraburira babo ku rugamba kandi dukomeze no kwihanganisha umuryango w'abawazarendo aho novuga ko bamaze imisi bagandariye nyakwigendera General autoproclamé Lukumeta nizere yuko uyu munsi bien sûr uyu munsi niho bamushinguye bakaba badoca ku mazi vendredi tariki 20 nabo bumve yuko tubahojeje cyane tunahoza n'indi miryango irikiraburira mu izi ngamba kandi abashimire cyane nizere ko tongera guhura mu kindi kiganiro. Bye bye.